hari umuco udasanzwe uhejeje gushigwa ahabona nubwo bitari byajabona cyane gusa na makuru atangwe kuvugwa cyane mu bategetsi bo hejuru. Ibi bikaba biri no gutuma habicuka kibe mu bategetsi bakomeye cyane bo mu nzego z'umutekano ndetse nabo mu za politike z'igihugu nabo mu mugambwe uri ku butegetsi. Mutererizo byose nibihe tugiye kuza tubigaruke ko Niteka n'umunezero ntangerehe vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa kuri uno mugoroba w'igenekerezo ya gatandatu ntwarante murantunge ndamukiza umwaka wa 2026. Na makuru tuza kugoroka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko mu gisata cy'umutekano. Ndabaye kaze rumwe mubana natwe umunsi ku munsi mwererenga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko ubuseruko buraruko uburengero abadukurikirana baherere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko bari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabakengurukiye ko mbana natwe umunsi ku munsi. Ni byinshi biriko biravugwa cyane cyane kwiturirwa ry'ububiko bw'ibikoresho vya gisirikare mu ikambi y'abaze haya ibujumbura ku Musaga. Munzira ubundi amakuru ahari akavuga yuko muri kano kanya General Gaspard Baratuza ndetse na Colonel Petero Nkurikiye baba barabeshe abene gihugu kuvyo vyarateye uwo ririya turika. Bo bavuze ko ari umuyaga nkuba wa Regideso waragize ikibazo mu gihe abandi bose bavuga ko bishobora no kuba vyaravuye mu bategetsi bo ubwabo akaba harimo nk'umwe iyo barabiturikije. Amakuru hari nuko mu nzira yose ikambi baze yaturikijwemwo ategerezwa kuba harabaye mu ruhara rw'umusirikare w'u Burundi wari we wese ngo yaba muto canke umukuru. Niyo nkuru ya mbere yagiye ahabona. Bamwe baravuga ko hoba hari n'abategetsi baba bafisemo ukuboko gukomeye cyane kugira ngo bagirize bagenzabo ivyayo makosa mu nyuma bakure bazobandanye. Bamwe bakabifatira nk'igiharuro tora y'umwaka uza w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu. Muti ivyo vyifashe gutereka bari byo tugaruka ko hari ku mugoroba ko kugenekerezo ya 31 ntwarante y'umwaka w'ibihumbi 2026 aho bokwina bukwihyadukije ibiturika cyane vyumvikana ku mpande z'umuji wose wa Bujumbura. Hari neza na neza isaha 12:20 zo mu kagoroba. Aya masanige rero haba hari umunigano w'uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura mabarabara yose yaba makuru canke mato tutibagiye n'aca hagati mu makaritiye kuko benshi baba ariko barataha bava ku mirimo yabo ya misi yose. Aya rero ni amasaha abantu bose baba ariko barava ku buzi bataha, abavuye kurema amasoko, abanyeshure bose guhera muri mato na kaminuza, abategetsi bose nabo baba ariko baratahuka mu mihana yabo. Na amasaha rero abatana amaguru babuzuye amabarabara, imiduga n'izindi ngendeshwa bimananye ko mu mabarabara. Ibiturika rero bigitangura abantu bose barashwiraguye igisagara cyose ca Bujumbura. Abari batondeye amabisi ku bituro muri ville nta wasezeye wundi. Mu mpande zose z'igisagara abantu birukira kumeneka. Hari n'abavuye kandi mu miduga yabo bayabangira ingata. Abanyagisagara bacumva nyamugigima z'ibiturika biketse ko aha akatiye gasubiriye gushinga umurizo. Benshi biketse ko ari ubutegetsi bwa Ndayishimiye butembagajwe, abandi bikeka ko Reditabara ishwaye mu muji wa Bujumbura. Nabaketse ko ngo igihugu ngo M23 bo batayemwe misile mu gisagara ca Bujumbura, mbere ko vyigeze no kuvugwa yuko ngo baba bari bashaka gutera igisagara ca Bujumbura bavuye ibuvira. Ariko mu kanya gato cyane umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Lieutenant General Murantunge General de Brigade Gaspard Baratuza yaciye atangaza ko abanyagisagara bo bogumiza imitima mu nda kuko yaba yari isanganya ry'umuyaga nkuba ryaturikije ububiko mu ikambi baze yo ku Musaga. Iryo humure ryaratumye rero abanyagisagara badatangura gutekera intunduruka ngo batangure guhunga kuko urwemo rwamaze kubahamura. Ibiturika rero vyagumije ko umwanya muremure cyane kuko ububiko bw'ijya kambi ni bunini cyane. Ni stock nini bavuga ko yabikwamwe ibigwanisho biremereye vy'intambara, imitigeno y'igisoda, impuzu z'abasirikare, ibipfungurwa ndetse n'ibindi vyinshi bigenewe abasoda b'igihugu cy'u Burundi. Muti rero ku makuru ariko araza ni byinshi biriko biravugwa cyane ko vyo vyarateye iryo turika binyuranye n'ivyatangajwe n'abavugizi yoba umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza ndetse n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Petero Nkurikiye.
ngo kuba abasirikare bahakorera bariko baranyuruzwa bakajanwa gusambishwa muri mwipereza rya gisirikare GD ngo ni ikimenyetso ko ivyo umuvugizi w'igisirikare General Gaspard Baratuza yatangaje yabeshe abarundi. Aha rero duce dutahura ko irya kambi yaturikijwe mu nzira nyinshi arizo izikurikira. Murumvirize neza ivyo bamwe mu bahinga mu vya politike ndetse n'umutekano bivuga ko icambere ngo mu nzira yose kambi bazi yaturikijwemwo hategezwa kuba harabayemwo uruhara rw'umusirikare w'Uburundi wari wese yaba umuto canke umukuru. Gusa kandi benshi bakavuga ko ata musirikare muto yo kwituma guturitsa ahabiko ibikoresho vyinshi vy'igihugu, dore ko ikambi baze inavugwa yuko ariyo kambi ifise ububiko bunini buja mu kuzimu makambi yose ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ya gisirikare. Rero bikavuga ko hoba haraba mu nzira zose rero hoba harabayemwo uruhara rw'umusirikare wari wese umuto canke umukuru, ariko benshi bakavuga ko umuto atovyituma n'ubundi yoba yatumwe n'umukuru. Ikigira kabiri, ikambi baze kandi irashobora kuba yaraturikijwe ku bugombe bw'abasirikare bandayishimiye. Mw'iki gihe nta kushidikanya ko biba vyateguwe n'abasirikare bakuru cyane bo hejuru bo ku rwego rw'abajenerali baba bazi inyungu babifisemwo. Abandi rero bakavuga ko co bari igiharuro ca politiki gikomeye cyane cya bamwe mu basirikare batavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bari mu butegetsi hejuru. Ibi bikagaragara nko kumuca intege, ndetse abandi bakavuga ko ibi vyoba aribo babigizemwo uruhare, vyoba ari ukumwereka ko umwanya n'umwanya n'andi makambi yose baturitse canke se ubutegetsi bwiwe bakabushira hasi. Ikigira gatatu, ikambi bazi irakekwa ko kandi yoba yaribitse ibigwanisho vya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyo kuja gukora intambara muri Kivu, ariko aya makuru ntaremezwa neza. Bibaye ari ukuri rero ngo M23 yoba ariyo yaturikije ikambi, muti none nyamba ari M23 yoba yashoboye kuhaturitsa gute itarinze kurasa? Ibi nanone bamwe bakavyibaza ko bakavuga ko hoba hari abasumyi b'urusaku b'umuhari witwaje ibigwanisho baba ari binjiye muri iyo kambi, mu gihe bivugwa ko hoba hari ibigwanisho vy'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyari vyungururijwe muri iyo kambi bigiye kuhabikwa kugira ngo bizokwifashishwe mu ntambara bahanganyemo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi rero bakabikora nk'igiharuro c'intambara kugira ngo babanze bace ingufu umwansi mu nyuma bazomukubite bamusaka, nk'uko benshi bakunze kubivuga irya nino mw'isi. Ikindi ngo baze kandi irashobora kuba yaraturikijwe na Red Tabara, ariko gushika ubu Red Tabara ntiriyitirira ico gikorwa, kandi nayo ntidutahura uko yo barahaturikije itarinze ko harasa. Benshi nko mubizi Red Tabara iyo igavye ibitero yama isora amatangazo amenyesha ko aribo babikoze. Gusa kuri iri turika ryabaye Red Tabara ntaco yigeze ivuga, ndetse na no mwari n'umwe ugwanya leta y'u Burundi wigeze ugira ico ushikirije. Bamwe bati baze irashobora kuba yaraturikijwe na kimwe mu bihugu bibanyi. Ivyo nanone ngo ico gihugu se co bikorera kuzihe nyungu? Hoho bari kwituritsa gute batayirashe? Bamwe bati hashobora kuba haremwo nk'abasumyi b'urusaku b'ico gihugu akaba ari babikora, kuko birazwi ko ngiperereza ari kimwe mu bisata ibihugu vyose vyo ku mugabane wa Afrika birimo birashiramwe inguvu nyinshi cyane kugira ngo barabe ko boje barahangana n'umwansi wabo. Nako kandi iki tugeze ko coco kirakomeye cyane. Ikambi irashobora kuba yaraturikijwe na Ndayishimiye. Mw'iki gihe yoba ashaka kuvyegeka kuri Reverend Ndikuriye kugira ngo asukure inzira ya manda yiwe ya kabiri yo mu mwaka uza. Mu mateka CNDD-FDD umukuru w'umugambwe yama ari umuntu yiteze ko ibintu bibi bishobora kumubako. Akarorero ka hafi na kadenderezo kakure Hussein Rajab kugira ngo amatora y'umwaka wa 2010 azogere atantambamyi zihari kuri manda ya kabiri ya President Nkurunziza. Ibi navyo kandi ngo Ndayishimiye akashobora kuba yavyifashisha nk'igiharuro cyo kugira ngo azokwitoreze manda ya kabiri mu mwaka wa 2027 atangorane ijemwo. Biramutse ari vyo ngibi vyo kwegera cyane Reverend Ndikuriyo bikamuviramwo no gufungwa kugira ngo Ndayishimiye noneho ashireho we n'akagwi gahure mu nama nkuru y'inaribonye y'umugambwe CNDD-FDD bashiraho umwizegwa wabo ashobora kuzohesha Ndayishimiye kiringo ca kabiri. Kana none ngikambi ishobora kuba yaraturikijwe n'abasirikare barambiwe n'intege nke z'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Mw'iki gihe vyoba vyakozwe n'abakomeye cyane bagwaniriza CNDD-FDD indani muri yo, ico benshi bita mucezo ndani, nkuko tuza kubigaruka ko mu nkuru yacu ikurikira. Babandi ku murango baririmba ko cabavunye kumbi ngo ni Basekambabaye.
ikigaragara cyo nuko inzira yose ikambi yaturikijwemwo igisirikare cy'u Burundi kibifesemwo uruhara nyamba yaturitse ku isanganya risanzwe amatoza nakubwe ku mugaragaro gico bikoze abasirikare bakorera baravuze ko batabona ingene umuyaga nkuba ari wo bateye irya mpanuka mu gihe kandi binavuga ko muri ubwo bubiko bw'ibigwanisho atarusinga na rumwe rw'umuyaga nkuba rwemerewe kuhashika nk'uko amategeko mpuzamakungu abitegekanya ndetse n'ingene ibihugu vyose vyipanga mu kubika ibikoresho vyavyo vya gisirikare. Pasika bati twigisha gukorera igihugu tukazogisiga uko twari twifuza ko twari gusanga kimeze, kwambara neza no kwifotoza twikoreye ibiti vy'imisaraba siyo Pasika. Ngo Pasika ni umunsi mukuru twibutsa intsinzi victoire Yezu canke Yesu yatsinze urupfu inyuma yo kuzuka inyuma y'iminsi 3. Twibukanye ko yari yishwe aciriwe igihano cyo gupfa ku karenganyo kandi abikozwe n'ubutegetsi. Abemera Yezu canke Yesu birakenewe ko twemera ivyo dutahura. Pasika itwibutsa intsinzi aho iciza gitsindi kibi. Mwene majambo twovyita ko ari kuva mu mwijima twerekeza mu muco. Hari rero abace bikika inyuma y'uwo munsi wa Pasika kugira ngo biyerekane ngo abantu babone ko ari abemera, babone ko bambaye neza vyonyene. Gukwemera kutagira ibikorwa rero kuba ari ukwemera kwapfuye. Buriya Ndadaye na Rwagasore Nyamba baremera Kristu ngo ntawo shidikanya kubita bemera gwemera suwijijanya imitima atabona imbere n'inyuma. Uwo rero uyo aba yiryamye mu mwijima. Umwemera n'ushiramanga akavuga n'ijwi rirenga mu mutima ati ego canke amena, bisigura ndemeye uyu niwe wemera. Kwambara rero agahuzu gashasha canke kameshe kuri Pasika ni vy'agaciro kuko ni umunsi mukuru, ariko wemera ko iyo Pasika igaragarira ku gushaza ku mubiri vyonyene uyo ni umufarisayo n'umwerobesi ariko abaye abikora ku kutamenya ntanganya ubugome n'ubuvyirengagiza nibigira nkana. Jacques Mwiriro ngo no bayihenda ko guterura igiti cy'umusaraba hanyuma bakagufotora vyonyene bihagije habanamba. Gukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Hari abagendana ivyo baza ngo nukwemera ntibamenye ko ahubwo bageze mu bakanye butagira izina. Burya Pasika yategerezwa gutuma buri muntu yirimbura mu bimwerekeye nawe akagwana kugira ngo acurure ibicuramye gutyo atsinde nka Kristo nawe ave mu mwijima yinjire mu muco. Umurimyi w'ikinebwe yategerezwa kwigira kuri Kristo, gukorana ubwira kugira ngo arangure ivyajejwe neza atitaye ku buruhe bw'umubiri. Umwigisha, umucamanza n'abandi benshi cyane. Birasaba ko iyi si tuyikorera tukazoyisiga uko twari twifuza kuyisanga imeze. None ivyo tuyikorera ngo ni nkuko tugira duti nigombe yatimigaga kazima njewe ndiko ndegereza gupfa kandi birabasha. Iyi Pasika yategerezwa umutegetsi guca mu makanda ya Kristo akemera kubabara ku mutima ariko agacura impunzi akongera kunga kandi abarongoye bakabumwe. Pasika ntiyari ikwiye gusiga umutegetsi avuga ko yemera Kristo akiri mu mwijima wo guhunga ibibazo, aho bwategerezwa guca mu makanda y'umucunguzi nawe akiga kurinda agahangana n'ibibazo akabikorana urukundo n'umutima w'ikigongwe kandi nta kabuza nawe yotsinda. Ngo uwemera nawe kandi abushitse ntiyarakwiriye kuba umunyabwoba, umwirobetsi canke intambirakiza. Uwuzi wese ko yemera Kristo ariko akaba acumva agatima ko guhunga ibibazo, agatima ko kwiyorobeka, agatima ko kwiyoberanya, agatima ko gusamaza abantu, nguyo n'umuhakanyi. Uyo yinjira hatariho ikibanza ciwe kiri mwishengero kwa shetani nkuko umuyisi Ndadaye abivuga, cyane cyane afatiye ku kwemera ndetse n'ingene bamwe mu bategetsi bigenza ngaha mu gihugu cy'Uburundi ndetse no kwisi muri rusangi. Kubemera Kristo rero turabandanya kubipfuriza umunsi mwiza mukuru wa Pasika wabaye ku munsi w'ejo uheze. Kwisi y'umuntu agihumeka arona ibibazo bitandukanye. Umwe wese muri twebwe afite ibibazo yisangije, ariko ibibazo nakajyo keza ko kwirimbura no kwiyubaka gushasha tugakomera mu ntege z'umubiri no mu mpwemu. Nguri abo malaria yakise ku musego urabagwaye indwara uri mu bagwaye indwara zidakira buzuye imwiheburo n'agahinda, uri mu baherutse kubura babo tutibagiye abatimwe n'iryasanganye ryo ku Musaga, urabavundiye mu mabohero bazira kadenderezo, urabagore mu mahanga nk'impunzi, urabahanzwe n'ikigoyi, urabahemukiwe mu buryo butandukanye.
uri mu bahanzwe n'ibibazo vya misi yose vyo ku kazi, uri mu bibwa utwabo, uri mu banyurujwe ubu bariko bakubitwa izokeje, uri mu bafashwe ku nguvu, uri mu bariko babeshegwa ko ari abarozi, uri muri ab'imbanyi zabo zihakanywe n'iyindi mitwaro tudodondagura ngo tumare. Mwese turabifurije kwizera ko ibiriko birababa ko bitabafise ku bubasha bwa nyuma, birashobora guhera uyu munsi canke ejo. Umunsi mukuru wa Pasika vya vyiza rero twivomyemwo imbaraga mu mitima yacu, imbaraga zo kwizera ko ibihuhusi bitamaho. Nitwihangane ariko ntitwemere ko iyo mvune dufise mu mutima itunaga hasi, dushiremwo agatege ibinanze. Haguruke, tambuka buhoro buhoro, ivyiza biri imbere. Icago nikibaca intege ahubwo caje kubakomeza. Mugira ibihe vyiza rero muhimbaza izuka ry'umukama wacu munezerewe, muhimbagwe mwese mu mitima yanyu. Murakoze cyane. No Mpuza TV. Ufyende subscribe canke sabone rero niba utarafyinira ko kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenzi babo bose kugira ngo nabo bajera mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yoba muri politike hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino. No Mpuza TV rero Imana bazogere mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.